kumenyesha amakuru nabikunze nkiri umwana cyane. Kubu kumwe na muri kahise narakoze umuziki. J'irai te chercher et te retrouver le monde au soleil. 2007 nyene mpejeje université nongera ndigisha na kuri lycée technique Saint Placide aho nahuriye na DJ Fanny namwigishije bo 8 igifaransa aho nigishije ba Galijo n'abandi. Kwigisha rero nabigize myaka 7 niho na habonetse ikibanza muri Radio Culture. Ikiganiro ca mbere natanguje citwa ku muharuro nankamanyanga nkankinyoma nkundukuri nkunda ibintu nk'umuco. Sinubatse ndafise abana babiri nkunda cyane n'abandi bankunda cyane twamana kenshi urukundo rwarambabaje ku buryo hamora nibaza n'ubu mbega urukundo ruraba gushika n'ubu nyene two turavugana ubu nyene sindabona neza iby'urukundo ngene bitorna kuko izo deception zibiri nk'iya mbere yo narahatse kugera hano no deprima n'ubwenge nibuka ko nigeze kwine tuva nato yibarura rya Bubanza nkazi kariyo niko ndagenda kandi n'amaguru. Kina mu bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tubaha ikaze mu kiganiro PPF show. Ikiganiro twama tubazanira abantu batandukanye, turababwiye sabaririmbyi gusa, saba producteur gusa, murasiko n'abamenyesha makuru tubakoresha. Uno munsi twaronse ibakwe kandi ryo gusubira kwakira umwe mu bamenyesha makuru bamaze igihe kinini muri uno mwuga, akaba wanashaka aheruka kwizegwa mu mabanga yo kurongora ishirahamwe rishasha ry'abamenyesha makuru. Nibaza ko ivyaryo tuzobimenya cyane mu minsi iri imbere. Ego tudatevye rero ni Alenova Irambona ni Irambona. Ego turagoye ikaze. Niteka kuba ndonkeje akanya muri BTV Best Entertainment Television Burundi. Meze neza Nova? Jeno kuri abarundi bakovuga ngo nakavubu sinidoga ndadora. Wese reka tubanze tugukeze ko wizewe mu mabanga, nizere kandi ko uko bakwizeye uzoshikana kure ishiramwe ry'abamenyesha makuru. Ego niteka mwanteye niteka twiteye twebwe nyene usanga twakora mu gisata cy'imico n'akaranga kandi rero burya ugirigiri nkubwira babiri l'union fait la force mu kinyamazuru ko bivuga. Nizera ko ubutandukane bwacu dufise mwebwe n'abandi avyo tuzoshira hamwe kugira ngo bitange inyungu n'inyungu zotanga kunguko kuri rirashira hamwe nkuko babivuze riherutse kuvuka kumugaragara ngo ryavutse kera hanyuma kazogira ico rimariye na cyane cyane abo mu gisata cy'imico n'akaranga mu Burundi. Ego cyane reka rero tudatevye dutangure neza na neza ikiganiro cacu. Ikiganiro ni PPF show. PPF majambo yose ni past, present na future. Umuntu wese amaze kugera aho Nova geza abafise kahise, abafise kubu, abafise na kazoza. Kahise kenshi niko kaba kanini. Reka tubanze rero duguha ikaze uvuga ati Alenova ninde? Umuntu tuzi twese twa Nova ninde? Nitwa Alenova Irambona. Iryo ni izina ry'iwanje kuboneka no ku mpapuro canke se ku bikoresho byose bindanga. Mugabo burya navutse ni banyita Uwitonze Alenova. Banyita Uwitonze Alenova. Ugiye kugacimbira igifunzo umutumba Kagurutsi zone ya Rubona komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke ukavuga Uwitonze ngira ngo bose baca bantora naho kumbure ubuzima byadutumye kumbure utari mwako gace mugabo umuntu ngamaze arashuha niyibagira iwumbeho umuntu araza arasimba kuramutsa abagenzi abavukanye urazi ko umuryango ari munini hama rero nuko novuga ni Irambona Alenova canke se Uwitonze wa nta karusho wakuzuye kuzuye wakazana kazana wa Mpebuza wa Mananiza wa Kondo wa Gikondo ngeza ngaho. Okay. Ego cyane Alenova rero yavukiye hehe, yize amashuri y'intango hehe, incamake gato y'ubuzima bwawe? Ntako nyene navuze nti nataye ruzoki mu gacimbiri bita Gifunzo. Ni ko mu mutumba Kagurutsi, zone ni Rubona, komine ni Mugina, intara ni Cibitoke. Hanyuma
hari mu 1980, hanyuma itariki 26 z'ukwezi kwa 8 1980, hanyuma nkako nabwiwe n'abavyeyi ko namwe ndumuguruguru cyane icyo gihe, ku buryo je burya nagiye gutangura ishure nsa n'utaragera, kuko ndibuka mama wanje yarafise impuzu yariko indome A B C D gutyo. Hariho umutama yakunda gusoma Bibiliya cyane, yakunda kuba ari muhira, kuko ngarutse gato ko jewe navukiye mu muryango w'abadivantiste b'umusindwi, ni ishengero rigwiriyemwo abantu benshi mu ntara ya Cibitoke. Hanyuma navutse papa wanje ari cyo bita diakoni na mama wanje ari diakoni kazi, rero biboneka ko wari umuryango usenga cyane. Hanyuma ko wamugenderwa n'abashitsi, nabona rero uwo mutama yitwa Kigoboka Samuel yaritavye Imana, niwe novuga nti yaranyugururiye gutangura, kubyo nagiye mu wa mbere nzi kuvuga ziriya ndome 24, kuko nazikura kwiyo mpuzu hari mu ruhamba y'imyaka 85 gutyo cyangwa 6 ntiba nihenze. Hanyuma ndagenda ku ishuri ndazizi, ndatangura rero amashuri y'intango kuri ishure ry'intango bita Nyanderama. Hanyuma ndahiga gushika mu wa 6, mugabo ko namuguruguru narahatswe guheba amashure. Nibuka kicugene nagwanye n'umunyeshuri twigana, hanyuma barampa igihano ndanka kugikora, baranyirukana. Nanje ndavuga nti sinzobikora ko barakagaye, yari sinzi bwari aramaso arashushe nkiri umwana. Ico gihe niga mu mwaka wa 5 ego. Hanyuma hari cya gihe udatoye concours ntiwaja mu yindwi. Ndigi rya mbere ndakora concours ya mbere irananira, ndakora ya kabiri irananira, ndakora igira gatatu niho nashoye kuronka amanota 118. Nibuka iyo konkuru bari bafatiye ku manota 108 gutyo kugira ngo ushobore kuja mu yindi. Hanyuma bandamenye ndatangura rero amashuri yisumbuye mu 94, inyuma yuko ndadaye yari apfubita yagandagu, ntangurira muri se Maranatha yo mu Kivoga. Amugabo nsubiye inyuma, hambavu yo kuba namenye izo ndome hakiri kare, kuva niga mu mwaka wa 4 naciye ntangwa kuja natangura kuririmba muri korali y'abana. Hanyuma aririmba nyene nkuko abandi babikora, kandi biraza ku buryo rero nta majwi amwamwe kumva ngo iri rya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane nabimenye kico gihe. Hanyuma ndateba rero natera intambwe ngiye mu yindwi mu Kivoga, ni ishure riri mu masezerano y'abadivantiste hamwe na leta. Hariho na chorale, hariho n'imisa iba buri wa 5 canke se ico bita vendredi soir, cyo bita gutangura isabato. Tukagenda mu isengero mu chapelle, yama bitangura saa 12 hama gushika saa 3 z'ijoro. Naho nyene ndaja muri chorale Star pour Christ, imyaka atari mikei. Hanyuma ico gihe mu indwi mu 8 mu 9 aho sana muri chorale mu 9 ibiharuro byarananira gose, nta nubwo navyerekwa vraiment, ku buryo je sinarinzi gukora ngo igiharuro ntitwacana waka navyo. Ndibuka ko nigeze kuyoberwa mu mwaka w'9 nyobewe kubera nasuye ibiharuro gusa. Hoho rero nkuko babivuga rimwe yaratumye temuka, narasubiye mu biharuro byonyene maths. Hanyuma ko ntigira ndavyiga hari mu 9, nibuka ko n'umwigisha wanje ico gihe namwibuka yitwa Celestin Manirambona. Turavuga none gamishe ntiwoduha katubwira basi ngenzo tubaze hari kuntu rero twibiyumvira yuko umaze gushigara muri repeshati, kuko aho hambere aheze hari amashure na cyane cyane amashure yitirirwa ko yigukira amadini, baratema cyane. Urinzi ubona ugiye rero muri repeshati bavuga ati kuko wasanga mwiga muri 6
gasanga nka 30 fye bagiye twita miguju no kuvuga amaguru hejuru hari byo gutahanga umusanze sheke sanze sheke kubera ko wamenye inkoko na sanze sheke wagiye miguju wananiwe nyene wagiye gasubiramo rero maze kubona nka 30 bagiye bati nawe dusigaye 30 aha ni hazo twese tuzoca tumenya nibwo namwegeretse none ntotubwira basi ko umwaka ari munini turi limit avuga ngo kenda ngo mwike ngo kenda ngo kandi ngo muzobitora ni sawa bon jewe nanje ko navuga ati ivyo ntigeze ntora umwaka wose je ndazi bizona noneho bazona kandi ico gihe kandi nabeka ko n'umuntu azwi kuko nta muntu numwe atashobora kumenya aho naciye hose guhera muri primaire cyangwa mu secondaire abantu bose batakumenya ko wasanga ni mu bintu bya entertainment nko ngaho ndetse kuba nararirimba nabifatanya no gukina amateatre ari mu groupe théâtrale y'ishuri hanyuma ico gihe nagiriwe amahirwe banzaniye kandi yanazanye nico twakoze mu kibazo kimwe nta nico natoye kuko jewe narasho gutora bavuga gute teze muri kindi biki wala hanyuma ngo hajya sacrifice de montrer naca nandika kujya nawe ibaze nawe hanyuma nibandabiye ubuntore cyangwa kinona nimfise banda baranyobeza nibuka ko ico gihe hari mwaka w'icenda nibuka ko nari mfise hari umwigisha yankunda cyane ko nari nandika neza ico gihe nije nandika neza no kuri tableau nije nama nandika uboneka mu pièce de théâtre no kuririmba hanyuma ndateba ico gihe ndibuka ko uwo mwaka mbere nayobegwa ni naho twari dukundana n'umuntu yitwa Gaston Hakarutimana yarajeje umutekano kuri lycée Manhattan mu Kivoga yabaye president amasaha makeya niba ko yahora mbara ngo ala ujenzo wa president ntigeza kuzoba president kuko ico gihe yarahejeje ISCAM ari mukandidari yetena namenye ko babita yakaba yarize misata cha physique ico gihe cyari 98 ego intambara yari ikomeye cyane hari n'igihe mbere twaragize no gutegwa kuri Semanata mu Kivoga haranyurutswe umuyobozi w'ishure ku bwayo William haratwagwa n'inka z'ishure n'abanyeshuri bamwe baranyurutswe ejo gihe amasasi ari menshi yakagwa ku biyo bya dortoir kamenagurika tugakusha munsi y'ibitanda ugasanga birakomeye cyane rero ico gihe muri lieutenant w'ico gihe Gaston Hakarutimana niwe yaranatanga n'amakuru de renforcement muri seconde scientifique na cyane ya physique kuko yarabyumva cyane hanyuma ndamuka ko yamabara ngo jenzo ba president yara rimwe urabona ko kandi nifise n'akayabago nari umwadolescent cyane ku buryo nande mu bashinze umugwi twita Widema ni 8e décidé pour manger atuga mu mwaka w'icenda Widema novuga 8e décidé pour manger no kuvuga principe ndatahije vraiment abakoga twasagira kuri table icyo gihe kuko hari gihe twagira agakuku twavuga tuti agakuku apana yandirimbo yawe tworagira agakuku avuga ati uno munsi hayo ayi nk'umukobwa mu ishure ayishura nabi umuhungu haca nko kumwimyoza uno munsi turabakomesha twaje dutonda ico bita orge no kuvuga bugura refectoire twatonda imbere minota 2-3 twaba twaje kugira ico bitara massage hari na systeme bita kazayikongo rero ni systeme yacu twakoresha nk'aba Widema no kuvuga ko kazayikongo ujya ubugari imbogo kaziherezako no kuvuga bijya biharage cyo muri interna haba harimo n'utunyama twatwita utunyama n'udukoko imungu cyangwa abandi batudushalanson mugabo twatwita utunyama uko biri kose wakwita ubugari hama hari ico bita kazayikongo itonge warabega ku buryo usanga itonge irikiraba irabogaboga gushika hano hanyuma mubeze nka kane ndibuka hariho n'umugenzi w'umwa honorable ubu ntovuga izina mugabo twiganye kwiyo systeme akazayikongo yarimo je kandi narinzwi kandi nk'umuntu afise igikombe kinini cyo kunywera mu icyayi ico gihe nagiye urabona hari mu Cibitoke hegeranye n'u Rwanda nagiye ahantu mu isoko ikamembe ndahatora igikombe bita mirongo kinini gose cyajamwo
haca kuja mu iritiro nico nakoresha rero n'ubuyi mu gitondo canke icyayi bagize imana byo gasanga natonze orge baca bagenda ku ego baca bagenda kurondera guterambuye yaje ko bitare ona canke buce kabiri bari bajejwe igikoni muce kabiri yari mu cuisinier wo mu Kivoga sinzi ko yari yitavye imana mugabo twe twahamusanze bavuga ko n'umuyobozi w'ico gihe ndiko ndavuga yasubiriye ku bwayo William witwa Eramusenga bivuga ko nawe yize ngaho mu Kivoga ubuce kabiri akora ngaho mu Kivoga nubwo rero cyo gihe uko bugurugura ni bwatuma naho nari menyekanye byaca bituma rero ntibanyihangani nibuka naho Gaston nawe yanambajije we wasigaye wasuye mwiki nasubiyemo mate okay ntacu uzomenya mu nyuma nibuka bamaze guprograma nage kumwambambira ati nayobewe uvo no ndibaho numureka menye arashaka no ku mugabo ni ari mu gisirikare ajije umutekano atwa position ku ishuri mbwa ntaca yinjira mu vyindero hari gihe mu Carama ngaha mubona hari amazu hari hakiri amapurderi bahari mu muceri hari mu 1967 mbere amasasu n'ingwano zarasekera cyane mu Itenga za Nyabunyegeri na hariya mu za Rugazi aho bitatwumva ngo bitanga umunyankarange mu Magarure ari mu karere ka Bubanza na Mutimbuzi ngaha nyine mbere ya Semana mu Kivoga hanyuma rero ntibanyihanganiye ndayoberwa mwaka w'9 mugabo kandi uretse n'ivyo ndasubira rero ndahitira mpitiye noneho narahitiye ko ntabwo buhinga ndahitira noneho ndamenya mugabo menya admis ailleurs kuko naciye ngira échec mu ndero nase échec en éducation javuga ati ubu rero naho umenye ni admis ailleurs wemere kuja kwiga handi ico gihe rero byari bigoye kwisabira ishure kuko systeme y'inyigisho yari cyugaye byose ngira bintu byose byanabera muri ministère n'ibintu by'amadepaye amadepeye ntibyari bwabeho ku buryo kurondera ishuro rinda kuza muri commission ya orientation canke ya y'indero ije by'indero ngaha imbere ya CCIB aha musi ya banko aha imbere ya ministère ya relations extérieures iyo building hari ya education bon hageranye kana archipel bon ndibuka ko ndagenda rasaba ishuri ico gihe bacha baramishuri ico gihe wasaba amashuri 3 niko byari bimeze nico kibona no kugira ronka igisata orientation heje y'icumi wasaba amashuri 3 wifuza ico gihe nakunda ishure numva ngo yo yimusema nakunda n'ishure ngo bita numva ngo Rusengo sinenda hazi ise Rusengo ni mu Ruyigi mu nyuma natevye ndaja gutiko hatembera amaze kuja mu kazi kumenyesha makuru kugira ndabiyo shure nifuzi yari ndabona ishure giza cyari hama ni musema narahagiye ico gihe rero ndanasaba n'ishure ngasaba kandi na lycée y'Igatara lycée Burengo hariya muri Ngozi hama mugabe ico gihe baca bampa lycée Butara ubukinanya hariya mu Cibitoke bon ndagenda kwiga mu w'indwi mu y'icumi ndahiga harangora kuko nasanze hari abantu batekereza gusa abanyeshuri bakundikaye abanyeshuri atakindi wabaza yarikaye abari muri chorale hari amakorale amachapelle ko yari itunganje ku buryo abakatolika barasenga hari hagerera paroisse mugabo ntibaca kuri paroisse twarose sortie tugeze kuri sortie hari abadivantiste barasenga mu mashure hariho abo twita bahirika nabakizwa nabo barasenga ubwabo hanyuma no gukina rero kuko yaho ibutaraho ku mwaka wacu ntitwanaryama na saa 6 kuko nabwo nfuka ni concentra na nishure no kuvuga wahejeje ishure meja rero mu 2003 nsamba rero umuntu wari modéré novuga nti adataho cyane ibintu by'Imana gose naho wumva ko naciye muri za chorale nkiri mutoyi nkakora ibindi bikorwa bya entertainment nkiri mutoyi nkabo mushehe nkabo muscout hanyuma rero 2003 ndarangiza twiga bisemana lycée Bubanza twari 23 nibuka neza w'ishuri ndibuka ko ico gihe twamenye twese exeta twari mu 2022 uwundi umwe yasigaye yaciye aronka amato muri NS aja muri NS promotion zo twamenyere cindimi ni cindimi za none lettres modernes hanyuma hacara bya Esmeo
esme kubera ko hambavu y'ivyo nimaze rero kuba bwabuguruguru fise abagenzi benshi narakriye ko nafise imiryango Bujumbura amavakansi Bujumbura kuza mu manzi Bujumbura ico gihe cyose mbona ndatangura rero ndatangura kuraba ko noronka box nje kwiga hanze n'umwaka wa nyuma nta esme baciye bayihagarika hama rero cyo kwiga hanze biraba nca muri kaminuza y'u Burundi ico gihe nari mfise nibuka kera nari mfise ingabirano y'ubu nari kumenyesha makuru nari kunze nkiri umwana cyane ku buryo hari abamenyesha makuru nari nzi nkiri muri primaire bon ndashaka kuvuga amazina nari nzi umuntu yitwa Gregoire Barampumba hari nivyo yavuga agomba nubaracariho muri RTNB yavuga muri deuxième chaîne makuru y'icyongereza naravuga ngo listening radio Burundi broadcasting from Bujumbura this is the news by Gregoire Barampumba narabivuga uko kera ndashaka ntabivuga uko mugabo narabivuga nafise Gregoire Barampumba nafise nari nzi witwa Christophe Nkurunziza batazira Kijigo nagiye kumenya mu nyuma ndibuka ko yarigeze no kunsilveya muri yarigisha n'igisenyi mengi ico gihe yarigeze kunsilveya muri concours mengo yanjigira kabiri ko 1991 na rimwe gutyo yarigeze kunsilveya witwa wa Mutazira Kijigo bon nari mfise abamwesha makuru narinzi à l'époque harimo ba Pascal Ziminani mengo n'umutambukanyi wa president Ntibantunganya Sylvestre abo bakora KRTNB narinzi Dr Kiramvu narinzi Alexis Sinduhije narinzi unumenyesha makuru ico gihe yarazwi cyane bo mu Kiswahili bacu barabumba n'abandi rero benshi donc hariho n'abarakunda cyane nabijya bajya abantu batasha haruja space kalabuja people karakumsa utanka manyara n'abandi benshi buri mu bantu byankundishije radio ku buryo ntageze nk'igihe nk'imyo primaire nk'ibyo bya Barampumba mu cyongereza nabivuga mugano ubona bivuga kundi umugabo ugasanga gutyo rero ni maze kuheza rero imaniti nari mfise indoto kwiga igisata cy'icyongereza muri kaminuza y'u Burundi navyo nashaka cyane mbo hambavu y'ibyo cyo gihe navuga icyongereza nkiri muri secondaire ku buryo bari navyibuka kuko nagira amakuru de renforcement ishuri muri secondaire aho muri 3e na seconde abanyeshuri twigana tukasubiramwo hajyanye ma étude ugasanga ni kuri tableau ndiko ndabasigurira ibyo twize n'abandi abari mu afisa ama examen abari za 8e 9e 10e basanga abantu naho ala sikuri cyongereza gutyo hanyuma kaminuza y'u Burundi rero ntibampaye ico cyongereza giye gutangura baca banshira mu gisata c'indimi n'imico nyafrika mu département faculté de lettres et sciences humaines mugabo igisata rero c'indimi n'imico nyafrika langue littérature africaine nibyo bace bam hanyuma ndababara kubera batampaye icyongereza kandi abagenzi benshi bari baronse ico cyongereza bavuga ati nta kundi ku buryo nagira amahoko bagiye kumpa rekuru yagiye gukunda maze kuri ama session atatu kandi illusion niko bavyita muri kaminuza illusion zanyereka ko ama session yatoye bari muri kaminuza y'u Burundi kuvuga ko session wayitoye maze kubona bafishije kuko naca kuba usibyigije ngo wabitoye kumbe wanditse bitarivyo hanyuma ndabaza umutima none nje kwiga icyongereza vraiment maze gukora session zitatu mugabo bavuye ivyo yari hari esprit de voyager kuko byari birazwi ko kera nibaza ko bariko bikiri abaheza mu gisata cy'icyongereza batezwe kuja kugira stage Makerere muri Uganda Université de Makerere muri Uganda nagoma numva comment je veux voyager harimo n'induto ku voyage hanyuma ntarafite imigo yo kubandanya muri littérature africaine tiko mwaka wa mbere menya inkoko ncandaraba none jewe yamezi abiri abandi bagiye gukora deuxième session nzokora iki diku sinzi nabamuhira kumutakura hanyuma ndavuga nti sinzi ngene ko ndarondeza uko cyabati kahari y'amashuri sinzi ngene umuntu anyebe cyamara wewe wo kwigisha ngatangura kwigisha ku ishuri bita École du Savoir École du Savoir yego hariyo bita OPC ntacibuka neza amajambo yose mugabo narahigishije umwaka umwe nigisha civisme ico gihe bacambati nta bindi bihari igisha civisme baca bampa kwigisha n'ikirundi banda vyigisha mu nyuma
nca nigisha uko wakuri umwaka urahera donc baramenya nca ndigisha rero mu nyuma nca ndigisha kuri za amanyindi mashuri yitwa kuri École du Savoir, ndigisha kuri lycée technique Saint Basile, ndigisha na kuri lycée technique Saint Placide aho nahuriye na DJ Fanny Nyamurangwa Fanny namwigishije mu 8 igifaransa, aho nigishije ba Galijo ninzi igifaransa muri Galijo hari mu 9 mu 10 ibintu nk'ivyo n'abandi abone washe baciri twicana entertainment amaze hari n'abandi rero bakora muri za Onatel za Poste, hari abandi barabasirikare abapolisi ari bakora mu nzego zitandukanye nigishije ico gihe kuko nigishije hose hamwe imyaka 7 inyuma yaho sinzi narakara cyane ku buryo ndibuka umunyeshuri cyarazira buri wa gatanu abanyeshuri mu w'icumi batahana composition bazozana kuwa mbere kandi amasabiri ya mbere kuwa mbere yari igifaransa byari bizwi rero utakoze iyo composition kandi avuga ati minimum 2 pages kandi arabona ko wabyikoreye cyangwa bagukoreye utabizanye byari bizwi abanyeshuri bari babizi ba Khalijo n'abandi bitwa ba Orene bitwa baka amaze ntacibuka bo baramena bazuko utabikoze akabese y'igifaransa winjira washika kare ukadepoza ibikoresho hama sinda kwinjirireko ko ndagusanzeho bari bazi ko ntara gukara rero naho hari muri privé yari amakofe imvura rero bwa mbere bambona ko ni mesha mugabo burambara ati nuko niba tugendera ku gifaransa twize nico waratwigishije baza bati merci hanyuma rero utabanye ngo kerebe kusohoke zarabingorane hanyuma narifise umushatsi mwinshi afro nyinshi gose ico gihe nibuka ko mbere ndagacishijemwo 2007 ndiko ndaheza kaminuza nagize stage kuri lycée du Lac Tanganyika niho nigishije abanyeshuri bacabanyita akazina ka Corneille kuko Corneille yaragezweho Corneille Nyungura mu ndirimbo ziwe comme un fils c'est Dieu est une femme n'izindi les marchands de rêve zari zigezweho eciro banyita ngo Corneille ndabibamwe uko hanyuma rero kwigisha rero nabigize myaka 7 mvuye kuri Saint Placide na Saint Basile naratevye hari umuntu yugura ishure ku Muzinda bita lycée technique Saint Henri aran ngura mu mercenaire ndaheba hano amagashara gatubutse naja kwigisha ku Muzinda nigisha igifaransa mu 7 mu 8 yego ico gitwatanguranye ni 7 mwaka wa 2008 ko nahakoze menga imyaka 3 kuko hose hamwe 2012 rero nca ndonka entre temps 2007 nyene mpejeje université nongera nigisha niho na habonetse ikibanza muri Radio Culture haboneka ikibanza cy'umumenyesha makuru yoza kwanima mu gifaransa igiswahili n'ikirundi nibo bari bakeneye hanyuma kuba twiga igiswahili kuri Université y'u Burundi Kiswahili sanifu namwigisha Shimimana Dorothea narumva ko no kwiyemera usibye cya giswahili ngira abantu bavuga mu quartier mu cité narumva ko noca kwiyemera ndagenda ico gihe ncasanga nkishika hacatangwa na aho turatangiye rero umwuga wo oya nari nashani bijaniye gusa muri 2007 mugabo niho natanguriye rero kubesha makuru hacaza projet y'abafaransa hama yari ndakora tournée mu gihugu cyose na cyane amashure imugo twatembera amashure ashika kuri 60 bazo kugira ama magazine 60 n'icyo bita ama émission publique ashika 40 twatembera ama lycée Vugizo za Gitega za Makamba za Rutana za Cibitoke za Kayanza hose twagiye gutyo rero 2012 rero aho suma narigisha umugabo ngo no umugabo kumenyesha amakuru byose nabifatanye 2012 nce ndastopa ibyo kwigisha kuko nari nose akazi kuri site bita Isangi no Murundi ari muri Australia yarakeneye umuntu azirashira amakuru kuri site isangi.com kugira ngo byari site ibonetse ibwa kabiri iji nyuma ya indundi.com gutyo rero twakora no witwa nico nayisabye Deo batazira Kivumbi niyo yari chef wanje hanyuma ndahagarika rakashara kameze neza nahembwa amadolari y'ama Australia
nca ndahagarika ivyo kwigisha tingwa bye nca nkora journalisme muri Isangi no muri Radio Culture ndabandanya gushika rero n'ubu aho novuga ko ariyo kahise kanje kajanye n'ivy'amashuri cyane n'ivy'amashuri ego cyane ikiganiro ni PPF show muraje kumviriza ibitari bike na cyane ku kijanye na kahise k'amashuri ya Renova benshi ntibari bazi ko yigeze kuba umuprofeseri ariko mumfe ko yigishije ba Halijo ba DJ Fani n'abandi reka nibaze ko wa Kidumu ya Blaze yasibona na manager wiwe n'abandi benshi yes reka tumira mate kibe igice ca mbere igice ca kabiri tuce tugaruka kumbure tuvuga neza na neza rero Renova nkumenyesha makuru ego cyane reka dusubire tubaye ikaze muri kino gice cya kabiri ni PPF show aho turiko dukorana na Renova Irambona Renova reka tubandanye rero umwuga wo kumenyesha amakuru ego umwuga wo kumenyesha amakuru urashobora kwibutsa gato kujya winjiye muri Radio Culture no kuri Isangi hama nuko 2007 ntejeje kaminuza mugabo ntaraheza kwandika igitabo nyene umuntu akararondeza akazi ndafise umugenzi twigana ico gihe yitwa Niyunge ko Nadine yarafise inshuti zegereye cyane abantu bakorera bari bafise ibyo bajeje muri Radio Culture araharonka stage professionnel hanyuma nanje ndiko ndigisha kuko nari nsigaye nigisha gusa n'amasara abaye menshi hari ibintu ndibwa nataka kwigisha mpembwa amahera 105 ku isaha wigishije bon hanyuma hariho n'umu DJ nigishije DJ Clue we yarakunda kungora cyane nakunda kukwita makonzi cyane bon rero nigi yaciye niwe yamenye ko habonetse ikibanza ubundi bwo twariganye mugabo wewe asa nk'uwikengereye ku Giswahili Nova Igifaransa je peux Ikirundi ego mugabo Igiswahili nje no kuri mbona umwango rero ngiro gerageze candaza bugira naciye nza kuri Radio Culture ndabwira ati je numvise amakuru yuko hariho kibanza ngaha mukeneye umuntu kandi rero jewe no bishobora nako rero nari isanzwe mfise kwa kubona arakunze kumenyesha amakuru mu bwana no mu nyuma yaho niheza humanite imukurindira ko umwaka wa kaminuza utangura twarashinze nitwabaye abambere je na mugenzi wanje Christian Xavier nabandi twari kumwe ba Muneze Doriane na ba Lionel abitwa ba Grace abitwa ba Yvette Mugubyabanga abitwa ba Lise abitwa ba Claver nabandi ba Mike Maroregwa icyo twatanguje gushinga umugwi wa mbere wo gutamba intambo ya sasa hanyuma icyo gihe nivuga ko ari jewe nayihaye izina mu nyuma tumaze gukora ama repetition menshi guhera muri Search of Common Ground tukaja no muri Rohero tukaja no kajya kuri Atene aha kuri Atene primaire naho twarahagiriye ama repetition twaratanguje iyo ntambo hanyuma mu nyuma tutorera izina turonka n'ama marché za Club du Lac no kuri chez Jean André kuburyo ama activité yabera y'amaseminaire n'ama activité akomeye 2000 muri 2004 na gatatu na kane yabaye ico gihe wasanga dukenera kuza kutamba salsa hanyuma umugwi na propose zina bitwa Buena Salsa Caliente Imanzi uwo mugwi niho watanguriye hama mu nyuma niho haje havuka yindi migwi iraboneka za Noblessa ko ubu wacu batugira sambuka hacha muri na Noblessa ibandanyije na Christian Xavier natwe Imanzi tubandanya ukwacu mu nyuma amashuri aradutwara wari abanyeshuri benshi biga kuri Saint Esprit na Vugizo nabiga muri kaminuza privé na public hanyuma biradutwara rero ico gihe hari nagize mu 2003 naraza gukoanima émission spéciale sa Saint Christian Xavier muri 2004 twaragira ko animation mugabo nyene n'ubwoba kubona niho hambe naje gupratika mugabo hambavu y'ivyo nakwari gutelefona mu biganiro bimwe bya question réponse cyane byarafasha kugira umuntu azi kugwa rukundo nge gwarasohoka kuri radio hama rero jewe nje kuri Radio Culture acambara ati ego none wewe urabishoboye ego ubaheye mu Cibitoke
citoye kumutakura none wowe umyagisagara ntoya je mvuka mu Cibitoki cya Rugo ni mugabo je ndazi ko byose nibuka ntivyari byoroshe kwinjira mu radio ico gihe muri radio Culture uwo mwaka wacu ari witwa Jerome Ndayireyimana n'ubu ntihakiri kuri radio Culture niwe yarajejwe kwakira abantu bashasha no kubamenyereza cyavuga ati rero ngaha nibaza ko ukwiye kugira mugabo ambere yo kusha kuri radio Culture narigeze no kuba ndepoza maquette ntejeje imanito gusama stage kuza CCIB n'ahandi mugabo rero hajya rero hoho yarajyana umutima Jean Jacques Ntamagara directeur wa CCIB yatakuraba avuga ati akavuga ashaka kuzanira ikijurnale cha cy'ubumwe avuga mu Kirundi gasoma utabyiteguriye kwise swata ni problem hama gifaransa kuzanira renouveau isohotse utazi gatahumva kumva yarumviza ati wewe ntago icyo njyawe c'est pas une voix journalistique unagize n'Imana bakakubwira ati au moins urafise icyo kikumenyesha makuru mugabo ubizoza aho wagenda uryohewe rero nsimbije rero muri Culture kubera ayo antecedent nari narafashe ukuntu Jerome arambwira ati daba ibyo cyo kumanesha ya mbere naya cyo bita technique d'animation ko deja nanje nk'umu animateur ne turateze conforma nk'indwi nka zitatu mugabo mu nyuma nanje kubera uko nari mfise umugenzi arafise cyber bita cyber link n'ubu ntikiri hariya kuri imbere ya Sokabo yitwa chef nama ngendayo urazi kata handi watora internet tamwe cyber ukagenda ukarondera ibintu ugakurikirana tutwo tujanye kumenyesha makuru bakahamba y'ibyo ngafata n'ibitabo baduha canke ibyo baduha dusikoma ku radio ndabaformer formation doyimaze bacabanjana haje yo projet rero nyezina sinaba nkibaye mu animateur gusa bacabanyigisha kandi no kuproduiza uvuga gutegura ibiganiro bacaca kuri projet twakorana n'uwitwa Muhora Keye Nadine ubari mu gihugu cy'Ufaransa donc jewe nk'umuntu ko yari ku projet ya francophonie ko kugira tubarabe ambassade de France cyangwa se francophonie yagomba kuraba ingene igifaransa cifashe mu yo myaka ya 2003 na ya 2008 9 uko ingene yifashe igifaransa cifashe rero imisyo yacu kwa kugenda mu mashuri na cyane atandukanye twarakoze lycée de Lac za Vugizo za Ene za Gisenyi ni ukatere ya mbere nkumenyesha makuru yagiye kugira essai ya production banjanye kuri Gisenyi Gisenyi je narahize warahize aho ngaha gato inyuma ya Brarut hatwara Nkundu wiga canke hatwara Nunu Jacqueline hatwara Nkundu wiga hatwara Nkundu hari mu 2008 hamwe ngo hatwara Nkundu wiga bo Gisenyi ntwagiriye emission ya mbere rero kandi byari bitoroshe kuko ibanga twarahawe nukumva kuromarika makosa avugwa n'abana abanyeshure kuko twabaza ibibazo hamba kabyishura kuko twatiza kumva hari amakosa ahuta uyumva kumva ko umuntu yitiranyije L na R kumva ko umuntu yanajarije cyangwa atanajarije byo bita alimentation kumva kari on akumva kari changement ukumva kari mot atari changement ukumva ko yavuze hari bitabihota byumvikana hama rero na yama accord ukumva ko yakoze neza ati Igifaransa gifite amategeko menshi kumva kari féminin pluriel cyangwa masculin pluriel ukumva ko yakoresheje mu byukuri ibice bihuta binyaruka kumva ko haho barimo gakosa ukumva ko irivuga yari hadikirije mu mwanya wo atakoresheje infinitive kandi yari kuba future rero kumenyesha makuru icyo gihano cyahise turakira ko mu nyuma Jerome yantwaye ku rubuga no mu Danide Muhora Keye yaranabimenyereye bati wa muhungu vraiment excellent ati no kuri sinitoga hanyuma hari hasigaye rero ko inyuma ya production wakoze barabizanye urabizanye kubikura rero aho babifati ico gihe bari bagifatira ku makasete bagaca babizana kugira mu bitosore rero igo nubundi ni irindi shure hanyuma haraza rero mana registre de montage za Adobe n'izindi kuna gaca ziga barabonye kubera ko
baca bati mu ndwi zibiri uteze kuzo wamenye kumonta ikiganiro kuheje kumonta habyo bita kwijuguta sigura kwilansa kugira introduction bamwe bavyita kwijuguta ku introduction ukagira na conclusion hanyuma hari tuntu bita utuvirgule cyangwa du transition bikere kudushira ukadushiramo kuko hari biganiro biba biri live n'ibindi biri préenregistré bavyarakozwe mugabe kashikwa mu nyuma rero umuga ubuhereye aho ndakora rero 2008 2009 déjà contrat mba yari hari cyana ka frais de mission karonka gutyo mugabo rero byaranzingamitse umuga wacu nzingamika kugira nandika igitabo canje kugira nge kwandika igitabo cyo guheza amashuri nagihejeje muri inyuma y'imyaka 5 nareje kaminuza bon hanyuma nanja ndabifatanya uko nyene ngoma muri ico gisata cyo kumenyesha makuru ndatanguza rero nibiganiro ndarakeze igihe ntangura byari byoroshe bagira projet ukaya chef de programme ico gihe chef de programme wanje yitwa Raymond Sayinguvu kamuhaka kumviriza à l'époque mbere hari nabandi bantu bahakora muyobozi nawe yitwa Deo Mpunzimana ubu menga akora mu biro by'umukuru w'igihugu muri Ntare House hanyuma projet aremera ikiganiro ca mbere natanguje cyitwa ku muharuro cyari ikiganiro cyo guhakanya abantu bo mu gisata cy'imico n'akaranga umuzi yego warakijemo kenshi waje wambaye uniforme si wenyene na Bface yarakije yambaye uniforme bamukomboze baraza bambaye uniforme ubundi yaje yambaye uniforme nibuka ni Obelix hari na benshi hari nabayitwa ba Big Stone hari witwa Big Stone ntazi yageze hari witwa MB nawe ni benshi baje bambaye ama uniforme hanyuma kwabo wari umwanya uhabwa abanyabuhinga muri rusange baba abanyamuziki baba bakina amareresi baba bakina amateatre baba abivuga amazina baba bacapa ibidonzi byose bijanye n'imico nakara ku muharuro ni uvuga ati nahantu nyene hameze neza hateguwe neza abantu baza gushikiriza ivyiyumviro bumva ko batuje bategahanye cyari kiganiro gifasha umuntu kumenye bamwe kumenyekana abandi kugira ngo baje kumugaragara nubo ndahura n'abantu bavuga je warampa kiganiro muri 2009 ntacibuka kuko ico nuvuga ko nakiriye benshi hama ku muharonda mu nyuma barampa n'ikiganiro bista savoir plus cyari gikoreshwa na mugenzi wanje Nadine Muhorakeye hanyuma inyuma yaho barampa ikiganiro cyitwa Jiburudishe cyababuru wa Mungu kuva isaha 10:12 nico gihe cyakugwa mu Giswahili cyakugambye cyakubona witwa Amurani Ramadhani yarage muri Rema FM cyo barakima je ndagihindura nca ndagira innovation nca ndagikora mu ndimi zose ukuvuga ndugurira abantu bisanzure kuko navuga ni Jiburudishe ni kuburudika unaburudika jinsi unavyotaka wewe ingene wiyumva ndavuga ati ubu rero Jiburudishe zoba mu Giswahili mu Gifaransa mu Cyongereza n'ikirundi hanyuma mu nyuma nca ndakira mbere umugenzi wa mbere natanguye novuga naramuye nanje nigishije mugabo je namwigishije mu Kinyegero yitwa Ndayishimisha abantu niwe yatanguye kwigisha ico gaje mu kiganiro atazi kuvuga ikirundi yavuga Igiswahili gusa javuga ati rero nzokwigisha n'ikirundi no ikirundi araciga yavuga Igiswahili n'igifaransa n'icongereza mugabo rero ko yaraje kuri Sedulac cyane mwigisha ikirundi kuko twakorana haragizwe dukorana na SBS Media SBS Media hako ubutumwa ama message yaza akaja mu mashini hari ukuntu iradio yinziza ayandi buryo bukaja muri SMS Media rero bebe agitanguza ati none uzosoma ubutumwa buri mu Giswahili gusa uburi mu Kirundi busimba bo gutyo hama mu nyuma nawe atera imbere araja muri SCB araja muri Rema mu baja muri Citizen TV muri Kenya mu nyuma rabo mumenyesha makuru nawe nyene akomeye hanyuma rero nabandi bagiye baraza mu nyuma gatanguza n'imiganiro byaje mu nyuma nka emissioniste harageze igihe turaganira nayo ya ambati burya reki ikiganiro cyawe ku muharuro kirakomeye mugabo uzotegura ikiganiro c'abastare gusa nja ndatinya ndashinshinga ikiganiro nise isango mugani cyamaze umwanya munini kuko naciye mpura n'ikibazo cy'abo bastare kuronka ico bita matière
wumva avuga ati n'abastani bangahe mbega iganiro hebdomadaire kiba buri wa kane isaha 2 z'ijoro nzokwama ndonka umustar ntibari rwagwire nk'ubu hari muri 2009 gutyo ntibari rwagwire hanyuma ndacinga rero mu nyuma muri 2011 niho namenya yuko hari igisasta gishasha cyavutse bita Slam yivuga kuri CCF mugabo Slam ikaba biboneka yuko atahantu bafise bavugira jewe ncengira projet kora nsanzwe nizi by'imico nakaranga n'ivy'indimi ndavuga ati aba bana basilama mu mbere basilama mu Faransa gusa ndavuga ati no nta kuntu baba hafi nanje ko nakunda kwandika burya n'indirimbo ndazandika hari abarimbi nandika indirimbo aho hambira heze kandi zakatonye hanyuma ndavuga nti sinobegereza ndabiyegereza ntango guparticipa nanje muri Islam mugabo mu nyuma cyasinga n'ikiganiro ndiko nitwa Michael Pele kiganiro twise Islam kino Ghanim wari umwanya mwiza wo guha aba jeune dufasha no kuvumbura gushira habona uwo iyo novuga ati cyo gisata gishacha kiki hanyuma birakomera ntangura kubinzamo ko batiza kwandika amasilamu mu Kirundi baca barakundi uko umuntu rero mbere mu nyuma amipro ngomba kumwiyegereza kugira ngo ndamufashe cyane nkuko nanje banafashije niho yacaronka muri Renaissance na mugenza wanje Frank Espoir baca batangurana gukora ikiganiro kitwa Trace Romantique aca atakumenyera ngaho na Mission Miracle bacagira mugabo rero ncabujije ko tugenda twuzuzanya kuno mwuga nta weza uguma wiga bihinduka ku mwanya nuko rero rero ndava yakora radio kiti imyaka gushika muri 2017 ndaja muri projet iraho ya East Africa Live Media Synergy ico gihe rero yarirongowe na Shaba ndashimiye rumva nawe arampamagaye tire naho wanyigishije akazi nanje nagiye muri Kenya narahuye ubwenge ngo ndakwereka ingene bakora bateri nta tuja muri système ya journalisme marketing journalisme publicitaire journalisme ikora n'abantrepreneur turabikoramwo hama ico gihe birahera cewe rande shabana carabandanya ivyiwiwe aja mu bundi buzima nanje vuga ko nifise amo y'iradio ncadabandanya na KZ Production tugira programme yitwa EAC Live Show isamiranira muri Radio Nderagakura dukorana na Radio Nderagakura niho dusamiranira buri misi yose ni kigano c'imisi yose EAC Live Show tugeteza gushira ku mwanya abarundi n'abanyamahanga kubijanye n'ivyerekeye akarere ka Afrika y'ubuseruko cyane cyane ibintu bya business modeling music neo fashion cyangwa se transport na diplomatie kandi kibano na politique kuko mundi twereka kuvuga ati muri Tanzania amatora mu kwezi guheze amatora yarashushe kuvuga ati muri Uganda 2021 baraza kwitoza amatora araba muri Kenya hose mu Rwanda gutyo byose turacanga bijanye nibiba bigezweho ico gihe nuko rero gushika rero n'ubu nahanye tuko turavugana murabona ko mvuye muri studio nindi réussite umva ni échec na réussite ikintu cyambabaje cyane novuga ni mwaka naravuga mu 9 narayobewe mu 9 kubera ibiharuro ndibuka ko nawe mu Gaston nta karutimana ahubwo yahatse kunyugura imiryango yo kwinjira mu gisirikare ndavuga ati none uce mu gisirikare mu gisuzo office nukuri kuko tayari sindakibona byo mura byose bigenda neza vure mura byose ari byiza nukuri ngakomesha makuru hakiri kirambabaza cyane ndabona yego hari byinshi bindyohera kuba nguma ndonka abantu bashasha umuga unconnecte n'abantu bashasha kandi jewe simfishe gusa contact ndoshe sinayifishe gusa yego cyane reka dutandukire ku gice cya kubu rero ka Aleno Vanakaye programme zawe za buri munsi bimeze gute turazi ko muri kubu uri na president wa ni ABGC ego bon kubu kumune na muri kahise narakoze umuziki sinashizemo ko nigeze kubamvuza gitari sindayivugije cyane bikabije mugabo nubu igitari ndagitoye ndavuga hari utunote nzi nka sol na do akaririmbo koroshe kadahindura cyane umvi cyatumye minduka ndibuka niyo ndirimbo nakunda kuririmbira ko gitari yitwa umukunzi hambavu y'ibyo
nkabona kuca mu makorale ndakora umuziki navuze ko ndawandika harabona andikira hari nabo nkosorera indirimbo ndakora umuziki rero ubu ngenda ukora ni ya masware live music bita karaoke hehe ubu narakoreye henshi aha la Pirogue naraharirimbiye muri 2009 niba nihenze hanyuma narakoreye ku Mase narakoreye La Vision hari mwijabe narakoreye n'ahandi henshi hatandukanye mugabo rero ubu mbarizwa mu Kamenge anita kuri Mercato Club vendredi samedi dimanche ndi na responsable wa band ya Mercato Band niho nkorera umuziki cyane nkunda les anciens succès indirimbo zaho hambere z'ikirundi jewe nanagenda nuko abantu bumva indirimbo batarumva handi hantu ushaka yumvishe kera kuri RTNB mugabo niyo target yiwanje ushaka kuri indirimbo kacibona abantu bose bagitsuko bon hanyuma zaba iz'ikirundi na zimwe z'ikizungu ba Michel Sardou ba Frédéric François ba Florent Pagny n'abandi bose abadinjo za les années 80 70 kombe cyo turirimbo ushaka kuririmba abantu bakumva ko nikibuza ko rimwe muracicamwo n'aba bagezweho ashaka kurimbira Bobo Cœur ya Dadju ashaka kurimbira Jalou cyangwa ririmba tu vas me manquer ya Maître Gims muri no mwanya ko hanze bon mi seconda mike c'est sur le sable les yeux d'Alo mon rêve était trop beau qu'on a karirimbo cyaka bati dans mes nuits je vois des murs de feu je traverse les océans de sang je croise l'enfer avec les anges de l'enfer et mes jours sont un long tunnel au bout du cœur tu m'enterrais attends-moi où que tu sois j'irai te chercher et te retrouver demande au soleil n'ibindi yego cyane dutandukire no kuri kazoza ngo Kazimana ariko mugabo nyine muri ntarashika kure n'ibyo bya karaoke afata n'ibyo kw'ibiradio muri EAC Live Show mugabo kandi ndavuga kandi yuko uretse n'ibyo ndakora n'ibindi bikorwa hari abantu bakunda kunyikorako kubaha insigura cyangwa se umuco kubijanye n'ibintu byo kugira ama publicité niba ari uri société cyangwa uri restaurant ufise ikintu cyose kinza amafaranga abatisha gukora publicité ndagira iyo coaching mu byerekeye media na cyane muri étape publicitaire ndabikorera ku bantu ndabikorera ku ma agence cyangwa ama société ibyo ndabikora hanyuma rimwe no kwibananya ndiga ndarasoma n'ibitabo kenshi nico kintu kintwara umwanya cyane ne kumviriza kuririmba gusoma ibitabo no gufasha abo bantu babikeneye no gufasha mbere n'abandi bantu bakire kumenya byinshi muri journalisme eka mbere n'ibyo rero byamye misi yose twaba tubamwo mu buzima bwa misi yose no kuba rero ndongoye gushika ubu byifata gego ishira hamwe ry'amenyesha makuru bita imico n'akaranga ABGC Association Burundaise de Journalisme Culturelle nizera yuko tugiye gukora byinshi bizotuma ihangiro rinashira hamwe gihaye turishikako nibutsa ko nawe uri umunyabigega ikigega kiriko kirajegajega ni wowe uzobibaza yego cyane reka tutandukire rero kuri kazoza imigambi kumbure ya wewe uvuga ati jewe nifuza ko Imana nkije ubuzima ntova hano ntaranguye bon ubu naratanguje agence de communication et d'événementiel Kazi de production chaque Kazi de production imaze igihe kirakora mugabo kandi ni na agence media byose ndizera ko muri kazoza kavuba dushobora gushika kuri kubindi no ko babona ibikorwa mu gisata kumenyesha makuru bivutse bikorerwa kw'iyo agence itera imbere ishike kure hanyuma izofashe abana bandi mugabo kandi
ndifuza kandi ko izoba na pepiniere yo gufasha abantu bose bafise ingabirano, bafise indoto yo gukora umwuga kumenyesha amakuru, kubaha ivyigwa vya mbere canke se ico no kwita notion de base zotuma winjira mu mwuga. Ego utundi tubazo tumwe twanyuma to kurangiza TikTok ukunda iki? Je nkunda ubugari bw'imyumbati. Vraiment ivyo abantu bose barabitse. Aho ni munjya. Aho ni munjya ubugari. Ariko mu buzima busanzwe ico ukunda? Je ndakunda ibintu bigororotse. Ibintu bigororotse ndakunda ukuri. Ukunda ukuri. Abanyamanyanga nito cyane. Wankiki Alenova? Nanka manyanga. Nanka manyanga, nkanka kinyoma. Ndi umuntu ameze uko. Nanka manyanga, nkanka kinyoma, nkunda ukuri, nkunda ibintu nk'umucyo. Kandi sinkunda umuntu ambari ikintu antegeke ntaciyumvamo. Aho ntibikunda. Hari nabo baravuga bati naho wosogota imbugita irinjira mugabo ntasimva kwizima. Uteza kunyumvisha nje mu byo numva ntaho. Ego ndakunda amahoro. Mu byo gufungura ukunda? Navuze ubugari. Ubugari bw'imyumbati. Ubujanisha niki? Mugabo rero ubugari nkunda, inda yanje ni sepejere. Ubugari bwose turajana. Mugabo ubujanisha iki? Bafite ingene burutana. Ntira ku bugari bw'imyumbati ngo nkunda cyane, hambwa ibigori n'ubwingano duhuye turakwegana. Behari nubwo buro, yego nubwo buro burabaho ubwamasaka. Imboga zose. Mugabo rero indya yanje préféré ya mbere n'ibiharage. Yego. Sinja kujya indya zitagira kwibiharage. Kiretse byabuza atabihari. Ikinyobwa? Ikinyobwa lundi, mardi, mercredi, jeudi nywa amazi cyangwa ifana. Mugabo na vendredi, samedi mu byukuri ndakunda kaye nyuma y'akazi guhera nyuma ya saa 11 ndashaka kunywa tune mwije tune mbanuga cyanaha. Ikintu bakunda kukwihenda ko nigiki? Bon ikintu bakunda kunyihenda ko niko bo bazibaza ko nkara kuko hari abantu benshi bamwe ngo akazi. Mboneyeho rero kuvuga ikindi kintu cyambabaje mu buzima. Ikintu cyambabaje mu buzima ni urukundo rwarambabaje. Twarambabaje mu buzima. Amadeception. Je mfise abana babiri sinubatse. Mfise abana babiri ku bagore babiri. Umva ko bitoroshe. Ndafise umukobwa navyaye niga muri kaminuza yitwa Muco Kaze Curie d'Axel, wiga mu windwi afite imyaka 11. Ndafise umuhungu yitwa Kaze Kuzuye Marin Dorian. Umba bose bafise kakuzuye wa muryango munini w'abakuzuye biwacu. Nawe nyene arafite imyaka 6 yaheruka kugira anniversaire ku wa 4 uheze imyaka 6. Rero urukundo biri mu byambabaje ku buryo hamora nibaza n'ubu mbega urukundo rurabaho gushika n'ubu nyene tuko turavugana ubu nyene sindabona neza iby'urukundo ngene bitorna kuko izo deception zibiri nibaza ko zangoye kujera. Nk'iya mbere yo narahatse kugera hano no deprima nk'ubwenge nibuka ko nigeze kwine tuva nato yibarura rya Bubanza kazi kariyo niko ndagenda kandi n'amaguru. Bon nuko icyo kintu bindi byambabaje sinubatse. Ndafise abana babiri nkunda cyane kandi bankunda cyane, twamana kenshi dusohokana kenshi. Kandi nizera ko Imana izobanzigamira kandi n'abazigamye n'amashure mbona bayagenze. Umwe afise 11 akaba ari mu 7e, uwundi afise imyaka ya 6 akaba ari mu wa mbere. Bimeze neza cyane kandi bavuga ati merci papa, nanje bati nakoze mwabana banje, Imana bananye duhezagira. Hama Imana niyabikora izozana umugore mwiza ashika kubaka kandi yansezeraniye. Hama tubeho malgré mes 40 ans. Umva, je suis toujours jeune. Nuko rero murakoze cyane Nova, reka tubashimiye. Murakoze cyane Best Entertainment TV kuri kino kiyago PPF. Nizera ko kino kiyago hari abakiza gufasha kuronkamwo inyigisho izicanke n'izindi, eka mbere kiza guhimbara nabo kumura ndavuga ati c'est du n'importe quoi, biravana umwe wese afite uburenganzira bw'umwe wese
kugira icyo ashikirije no kwakira ikintu ko ashatse. Murakoze cyane, reka dushimire n'abari ko baradukurikirana bose. Kino ni ikiganiro PPF show mwama mukurikirana imisi yose ya kabiri n'iya kane kuva saa 3:30 z'ijoro, eka mbere no ku munsi wa gatano kuva saa 3:30 z'agatondo. Tubashimire rero, dushimira na cameraman yadufashije ni Piken Pro. Hama tubayisango y'ubukurikira aho tuzatubazaniye uwundi mutumire azoza aje kutubwira nawe nyene kahise kiwe kubona kazoza kwa dukurikirana muciye kuri YouTube ni BTV Burundi. Murashaka gusanga ko kino kiganiro mukagira commentaire yabo mwifuza ko tuzobazanira, eka mbere mukabaza ibibazo bitandukanye abanyene tuba twatumiye. Murakoze rero naho ubutaha, ciao.